Eko ndabahaye mwiriwe canke mwaramutse bivanye n'umwe wese aherereye. Aha ni kuri ma YouTube channel Fika Sava Official. Rero narinje ngabwa ndabashikiriza ibiganiro nkuko twama tubikora na cane cane twisunze ku burimyi, ibiganiro bijanye n'uburimyi ariko kandi twisunze cane cane muri kino gihe twisunga ku bijanye no kurima imyumbati, ni kuvuga n'ibindi biterwa ari amateke, ibiraya, ibijumbu n'ibindi biterwa nyene, ibigori ndetse n'ibiharage tuzobigarukako, ariko ubu turacisunga cane ku bijanye n'igiterwa c'umwumbati. Rero mu kiganiro giheruka abashoboye kukiraba twariko tuvuga ingene umuntu ashobora kugira gutegura neza ashobora kurima imyumbati yiwe. Rero twari twahejeje kuvuga ingene umuntu arima ibiterwa vy'imyumbati, ingene arimira imyumbati, ni ukuvuga ngo ukuntu arima hasi agashikana hasi bivaye n'ingene isi imeze. Isi yoroshe naho udashikana hasi cane nta ngorane, ariko isi igumye bisaba ko ushikana hasi cane kugira ngo imizi y'imyumbati ishike hasi, imyumbati ironke iyo yama ijana. Kandi burya kurima ushikana hasi biranafasha cane ku buryo amazi ashobora kunyengetera mw'isi neza kugira ngo ibiterwa bimanuke vyisunga amazi. Rero twari kwijanye n'ukuntu umuntu ashobora gutera ubusizi. Rero tukaba turabire hamwe ikijanye no gutera imyumbati. Kuvuga ngo ikintu ca mbere ngenderwako nuko ushobora kurondera ibiterwa bitagwaye, twari twakivuze, ukaraba ko ivyo biterwa vyawe bitagwaye mozayike canke izindi ngwara zifata imyumbati. Rero maze kubona ko ivyo biterwa vyawe bitagwaye, ni kimwe mu bituma uzokwimbura imyumbati myiza canke umurima wawe uzokunda. Kuko iyo umuntu ateye imbuto igwaye, si imyumbati yonyene, imbuto igwaye birashobora kunaga bikamera, ariko uko igiterwa gikura niko gishishikara kimera nabi. Ego rero maze kuronka ivyo biterwa vyawe ushobora kubikura muri izabu canke ukabikura nyene ku bantu babirimye ariko bitagwaye. Umaze kubizana ushishikaye mu busizi, ikintu ukora niki? Ikintu ukora habaho kubiringaniza. Kubiringaniza rero ibiterwa vy'imyumbati hari ukuntu babiringaniza. Urabiringaniza ku buryo igiterwa ugitema rimwe ntusubizamwo. Gitemye rimwe rero niho kiba igiterwa kimeze neza, ukaraba ku buryo utagisatura canke ngo giharagurike kuri arya mahere yaco, kuko nababwiye yuko arya mahere y'igiterwa ari yatuma avako imyumbati. Ariya wasize mu kuzimu ni ukuvuga ngo arya yaza kuba imyumbati, ariya naho wasize hejuru nayo niyo aza gutoha akamera. Rero igiterwa cawe uragitema rimwe ku buryo kitasanyagurika canke ngo kivunguke canke ngo gisaduke. Nariko ndabivuga mu bandi bihugu biteye imbere usanga bafise imashini zibikata, ni ukuvuga baratorokanya imiganda bakayishira hamwe bakayiresha, hanyuma rero baca baza bashishamo imashini kugira ngo babikate neza, babikate rimwe, urumva kugira ngo bimere neza ntibisaduke canke ngo bimanyagurike. Rero mbwa twe kubera turaronka izo mashini, ni ukuvuga ngo dutegereza kugira gute? Gukata n'imbugita ikarishe canke umuhoro ukarishe ukayikata rimwe. Rero ibiterwa nyavyo utera, hari ibiterwa burya igiterwa ubikata bivanye n'amahere gifise. Hari ibiterwa ushobora gukata kuri santimetero 20 canke santimetero 15. Ni ukuvuga rero ariko hani igiterwa nticoshobora kurenza santimetero 25. Ni ukuvuga rero ni hagati ya 15 na 25. Rero vyose usanga bipima santimetero 20.
rero ivyo biterwa ubiha urwo rugero rwa santimetero 20 mu kugira gute mu kubikata. Uhejeje kubikata rero vyose subiye inyuma gatoya no kuvuga ngo uhejeje kubigura yubikura haba muri izabu canke haba ku bandi babirimye canke haba mu murima wawe wateguye mbere mu kubizana kirazira kubizana binyukagura kirazira kubizana binyukagura ajya amahere agakomereka kuko ajya amahere akomeretse ntaheza ngo anage niyo anaze abafisi acagira ikibazo kubera aba yarakomeretse ariya nawe yagiye mu kuzimu ntaheza ngo azane imizimbati izoja kimbati myiza rero ubizana neza ku buryo utabikomereza canke ugasanga nk'ahantu hari ibitungwa vyavyononye vyabiharaguye oya ubizana ari bikote vyiza. Rero nariko ndavuga rero uhejeje kubikata ikica gikurikira niki uba wateguye bwa busizi bwawe aho bitera no kuvuga ngo haraho ushobora kubumba amabundike canke amaburi bivaye n'intara ingene mu vyita canke bivaye n'igihugu ingene mu vyita kuvuga ngo ntihajya baduza ivu rikamera nk'iriduga hejuru. Rero hariho abashobora kubitera ku maburi, hariho amaburi y'imirongo naho bashobora kubitera ku igitego naco kisangiza iburi ryacu amaburi magufi mato mato. Rero aho bivana n'isi ingene ibimeze. Nababwiye kandi ko ushobora kubitera mu binogo bivanye n'ingene isi imeze. Mu gihe rero isi igumye cane nababwiye kurima ushikana hasi. Aho rero urashobora no kubitera mu binogo. Mu gihe isi igumye ariko ari isi yoroshe ntibisaba kurinda kwimba ibinogo birebire oya. Nuko rero mu gutera rero kuri ya maburi tugeze muri plantation cyaje gutera igiterwa uraraba neza ku buryo utagicurika kandi wamaze kugikata urabe nawe urihinda kubera hariho ibyo usanga bisa ugasanga ry'amahere wayacuritse cyangwa utayacuritse ugasanga arasa. Ariko rero umuntu amaze kubimenya ateza kugira gute kubona ko gicuritse cyangwa kidacuritse. Rero iyo igiterwa gicuritse numva ikintu iyo gicuritse gicagira ingorane ntigiza ngo kije k'imyumbati bamwe bagishobora ko umwumbati umwe canke ntaje ko numwe mu gihe wagicuritse. Rero uraraba neza ko igiterwa utagicuritse mu gitera. Mu gihe utabizi uraraba abantu babizi bahagufasha kugira ngo ntubicurike. Hanyuma rero mu gutera kandi ushobora gutera mu ivu ryoroshe ku buryo udafata igiterwa ngo utsindagire mu ivu rigumye kugira ngo ntigihure n'ingorane zo gukuburuka hari ivu ry'umusayi cyangwa ry'amabuye. Rero ufashe ugatsindagira muri rya vu rigumye kiriya giterwa cyagikuburuka yamaherehera agacapfako canke agakomereka ugasanga ntagiye k'imyumbati. Aho kandi rero mu gace k'umurongo kuvuga rero utera mu ivu ryoroshe kandi ukagizabeka neza kuva ko yagenda neza ku buryo bitaza kugira ingorane mu nzira. Ikindi naco ushobora kubwiha mbega mvuge engrais ushobora kubwiha engrais. Hariho ibiterwa bisaba ko ushinga kwiburi n'ibindi bisaba ko ugira gute n'ibindi bisaba yuko ugiha inclinaison ugihengeka ku buryo ugira nka dogre nka 60 canke 80 gutyo ku buryo utagishinga neza mugabo ugihengarara. Rero mu gushinga mu kuzimu hariho ubwoko bw'imyumbati kiriya giterwa usigaza amahere 3 hejuru ariyo azoduga akavamwo imitwe y'imyumbati ayandi mahere agasigara hehe munsi. Hariho n'ibindi rero bisaba gusiga amahere nka 5 canke 6 hejuru. Rero iyo binaze niho ubikurikirana burya bunuze bwaduza ari buto buto kabututuruka bukura kugira ngo haduge imitwe myiza. Rero utugeze distance canke umwanya
ekaratema iri hagati y'igikoti n'ikindi. Ni ukuvuga ngo hariho ibiterwa uzosanga bigira ramification, bya biterwa bishamika, bijya bishamika cane ugasanga kiratagarara, bijyaye utegeza kubitera ku metero. Ni ukuvuga ngo hagati y'igiti n'ikindi hacamwo imetero. Kubera nka je ndabitera n'ibindi hagati yavyo ndashaka gushaka nk'ikigori canke ikindi kintu cera n'ingoga mugabo kinyarwa kuvamwo, hanyuma rero imyumbati kugira ngo izegere kugira ramification, izogere gushamika namaze gukuramo vya biterwa. Rero uca utera hagati y'imetero, upima imetero, igiterwa ashaka ku metero, numva ni imetero ku metero. Bisobanura rero uca wumva ko are ijako nk'ibiterwa muca mukarikira nk'ibiterwa nk'ijana, ibiterwa 100 kubera igiterwa wagishize ku metero, ikindi ku metero, numva abari imetero ku metero. Rero uca mva ko nka hegitari ishobora kujako ibikoti canke rebutire 10,000. Urumva rero waremye hegitari uza kurondera burya bunoze burya bupye burya dutera 10,000 kuri bijya biterwa bigira ramification, bijya biterwa bishamika. Hanyuma bijya biterwa rero bishamika, hegitari yawe ijako ibiterwa 10,000. Rero hari ibindi biterwa bikura bigororotse bidashamika. Bijya rero ushobora gutera hagati ushobora kugira nka 0,80 canke 0,75 hagati y'igiterwa n'ikindi. Ugiye kuraba rero kuri hegitari yawe, urimye hegitari ufatiye ku rugezo rwa hegitari, uza gusanga bigwa mu bikoti burya bupye burya twaciye, bigwa nko mu bikoti nk'ibihumbi 13,500 gutyo. Mukarikiye mukagwiza muca mubibona. Rero uko niko dushobora gutera ibiterwa vy'imyumbati. Ukuvuga ngo sino kwinjira en profondeur ngende ku kantu kamwe ariko muri make umuntu wese ashobora kuvyumva, canke muze mugire commentaire mubaze ibibazo kugira ngo cebona kindi kiganiro nisunga kugira ngo ndabahe ibindi biganiro bikurikira. Rero nuko mwitera tubwira. Hanyuma ufise ikibazo ugire commentaire kugira ngo nze ndakwishure mu kindi kiganiro gikurikira. Rero intambuko izosubirira ikindi kiganiro nzotanga, nzoca turaba ingene dushobora kugira gute kubagara imyumbati. Kubagara kuyikurikirana ko nababwiye yuko umurima ukurikirana kujya ko umudogiteri avura neza yitaho abagwayi. N'umurima rero nuko abarimyi mutegeza kuvyumva yuko umurima wawe ntihakiri nka kera baratera bagasore babagara. Kera hariho n'ibiharage batera bagasore basoroma, ariko ubu siko bimeze. Ubu hateye ingwara z'imyumbati, hateye ingwara z'ibiharage, hateye ubukoko bubijya. Uteye rero ntukurikirane usanga ari kibazo. Ni ukuvuga rero uteye uraja kuraba ko ibiterwa vyawe uca usubirayo nko mu ndwi nka 2 canke indwi imwe ukaraba ko ibyo biterwa vyawe vyameze vyose. Ego. Hanyuma hari kandi kantu ntari mvuze, imyumbati bashobora kuyishiramwo amase y'umwavu bivaye n'ahantu hari isi iri pauvre. Isi itinjiye neza urashobora gushiramwo amase y'umwavu, ariko naba amase menshi kuko imyumbati ntikenera amase menshi. Oya, urashobora gushiramwo amase y'umwavu. Rero je kubera ntera n'ibindi, imyumbati ikoresha ajya amase mba nashize mu bindi. Ibitabo by'imyumbati ntabyo nshiramwo amase, ariko
biza gufata ariya mase maze mu bindi maze kubikuramo ca ndayegeraniriza ku biterwa vy'imyumbati cyo gituma mubona umusaruro. Nuko rero muze kwiyabonesha kugira ngo ikiganiro cyose nzora ntanga kize kigire gute, kize kibashikire. Bye bye.